bagarutse batanga inkuru zitari zariko baravuga ngo uhoraho nitwamuhimbara tuzobarya bwa mutsima. Aremesha imitima y'abantu bagira urwo rugendo barinjira Kanani. Ibi dusomye rero bari bageze kugabura Kanani. Yosuwa ariko agaburira imiryango 12 ya Yakobo. Imana yari yamuhaye amadirektive, yari yaramuhaye urutonde rw'ingene azogabura. Mu kugabura yategerezwa guhera kuri Yuda kugira ngo bagaburire neza, kandi yari yaravuze n'abazoserukira imiryango. Ariko kare baserukira umuryango wa Yuda. Ageze imbere ya Yosuwa aravuga ngo mwene data Yosuwa, wibuke igihe Uhoraho yatubwiye ca gihe Mose yadutuma gutata. Tugarukanye inkuru nkavuga neza nkaremesha ishengero n'abasezeraniwe Hermoni. Imbere y'uko ugaburira ishavu ugaburira abantu, bazumve Hermoni yawe. Yesu nashimwe. Nagomba ndabatangariza uno munsi shengero ryo mu Gahane. Hari abantu bamaze igihe kirekire bafise ibyo basezeraniwe n'Imana. Imana yabasezeraniye nk'inyegu. Naje ngo ndababwire ko Imana igira ibashikishiriza amasezerano. Kuko bwata ntapfa gutuma haba hari Imana. Aravuga ngo mwene data Mose yari yaranyemereye Hermoni, numpe umusozi yanyemereye. Aramubwira ngo ndabizi muri uwo musozi, muri ico gisagara hari abantu bakomeye, abagwanyi bakomeye, ariko Uhoraho azompa kugirirwa amahirwe ndabareshe ndahegukire. Ego kabisa. Naho ivyo uzoronka uzosanga birimwo amageragezwa, Data azoguha amahirwe yo kubishikira. Aramubwira icatumye asaba Hermoni cari giki. Naho wumva ngo yari agifise inkomezi nk'izo yatanguranye, yari afise imyaka 85. Yari azi neza ko hasigaye igihe gito akarangiza. Yariko ararondera gusiga iragi. Mfise ijambo ry'Imana uno munsi rivuga ku iragi. Hari iragi ry'uburyo bubiri dusiga. Muri iyo minsi mike tumara mw'isi, hariho iragi dusiga, kandi iryo ragi riri mu bice bibiri. Hari ibyo turaga by'umubiri, kandi ndababwire bene data bavyeyi muri ngaho, kuzopfa ataco usize uraga n'amagogo upfuye nabi. Muranya uri umugabo ukazopfa ataco usize urazi, kizosiga nk'iragi uzoba upfuye nabi urazi. Nico gituma ukabona uri kuregereza imyaka 60, nyabuna gerageza urondera iragi uzosigira muzosiga. Hariho abiberaho bakabitemagura byose ngo bazimenya, uzoba upfuye atagaciro ugira niwapfa ataco usize. Umugabo asiga iragi. Saba? Oui. Nico gituma bene data shengero ry'Imana urondera iragi uzosigira usize. N'umwana iyo atamusigiye abahambye kabiri. Aravuga ngo papa ntaco yarose muri ino si, ariko hari igihe bwabaye ubukwe gito bw'umuvyeyi. Yari yarabirose byose, aca avuga ngo agenda abiriye. Kare baravuga ngo ko ngiye gupfa, abana bakaba bazi ko iminsi yanjye nayimarije ku rugamba. Mbega mwami wanje Yosuwa, ejo umuryango wanje uzovuga ngo nakuye iki ku rugamba? Nsize iki? Numpe
kuko je ndavuga niko ndagenda muzitwararike kugira ico muzosiga. Niko nanabwiye n'abantu kirazira kubigura bwabo umuntu akagira ahavuka. Umwana akazokubaza ngo mbega uvuka ngurumva ngo twaramanutse wamanutse ubwawe ngo twaramanutse amubuza uko uvuga kuko itongo ryaho uvuka ryose wariye kirya ni kibi. Kirazira kubw'itongo ryose ryaho uvuka ngo bubaye burabwamo umuntu akagira ahavuka. Ni byiza nabwiye abantu ngo woga umurya yose ugasigaza akantu gatoya ugatuma ugateramo igiti ukazodugana abantu ubundi munsi umwe ngo aha niho nataye uruzoga. Ariko abandi ngo barutaye i Bujumbura hehe presizima nkaho. Mwana kubajije ngo mbe uvuka he urumva ngo twaramanutse wamanutse ubwawe mu nyuma wahavuye ubibura bwawe. Ni bibi kutagira urupfa saba kwi. Ariko umwana w'umudugari ngo aha niho sokuru yaba haba papa so wanyu yabaga. Ariko ntumwereka aho ntabwo wakurishije hose wahejeje. Mwereke ngo aha hose hari iwacu ariko akana n'agasigaje kandi banuca umubwira ngo ntihagire umwana azohagurisha hazoguma. Iyo mubaye tubaye nk'umukristo akaza aho yabatije hariho bari batazi aho yabatije hariho abantu biga ubukirisu barabara ibisuma by'ubukirisu ugasanga umuntu bazoca bakubaza hari umunsi uzogira urubanza tugende utuzanire rekomandasiyo. Urumva ngo jewe ngo namanutse nkiri muto none wabatijwe ukiri ubuyoya zana rekomandasiyo kandi utabatije. Bisa n'umuntu rero yakuze atagira ahavuka. Naho uba wararigurishije uzogende kuwari kuguriye umubwire ngo ndagusaba ikintu wonyemerere kandi metero 10 ku 10 canke kuri 20 ntaguguriye uzopfuma urigura menshi uronke kuzereka abantu. Kandi rero yagomba gutanga iragi. Hari iragi ry'umubiri naho ritoba itongo canke dutunze. Hariho iragi rero ryo mu buzima aho waciye. Ico Imana yatumye uno munsi ngo naba aho waciye iragi wasizeho. Aho uviriye hahandi basigaye bakuzi nkande. Hamwe wacu mbere iragi wasizeho niri bakuzi gute? Mu buzima wabayeho bakuzi gute? Bantu mwaciye ku ntebe y'ishuri aho wize bakuzi gute? Aha hari n'amazina bari barataziriye utokubahuka no kubibwira abantu kuko ari ryo ragi wasize hariya. Kandi bene data iragi dusigaho duciye riragukurikirana rigakurikirana n'abana. Burya abana bawe bazobaho nk'uko iragi ryawe riri aho wagiye uraca. Ukaba wabaye umuntu w'intungane abana bawe bazotunganirwa. Ukaba wabaye umuntu muba aho waciye umenye ko waroze abantu. Iryo ragi ryawe rizokurikirana bucyane. Navuze ngo hari ubuzima bw'uburyo bubiri. Hariho uburyo bw'isi bw'umuntu
kuko n'Imana idaheranwa kandi idacogora. Niba warabaye umukozi w'Imana ukaba iyo waciye iragi ryawe ari ribi, ugombe wiyeze gute? Urindire Imana izomenyesha bose iyo waciye. Dutunganye urugendo rw'ubuzima bwacu tumaze. Kuko Imana ni Imana ikomeye cyane. Umuntu amenye gutunganya, amenye ngo mbega kuva mbayeho nk'umuntu aho naciye banzi nkande gushika uno munsi. Urashobora kuba hageze igihe ukihana, mpwemu w'Imana agomba kweza ishengero ngo ritahe. Birashoboka kuba igihe kanaka warihanye, ariko imbere y'uko wihana hariho iragi ribi wasize aho waciye. Uhoraho yantumye wagomba bafutire amaragi mabi mwasize mu buzima bwanyu aho mwaciye. Oh, haleluya! Kuko ayo maraso ngo ni umukubuzo ukubura aho umuntu aciye, ugakuraho plasi umuntu akawera. Aha hari abantu bafise imanza zibahama zaho baciye. Yaba iminsi yose afise ikimuseka, Imana yarabonye uwo mubabaro wawe, uno munsi igiriye ukumare. Igomba ishire hejuru, ishire kw'iherezo. Imana iteye ubwoba ngo umuntu atunganye aheze. Ndakubaze mu rugo iwawe, hano uno munsi worengana nirihera gusigira umugore wawe cyangwa umugabo wawe, azosigarana iragi ko warinde. Abana bazosigara bavuga ko warinde mu rugo. Abarundi bace babivuga mu kunyakunyo, baca bavuga ngo so mubi wagusigira ibyo yashoboye. Aba bariko baravuga hari mabi imurira mu nyakuba nzimangame bizivyo bihe bibi. Nta kindi gishobora kuguhanagurira ayo mateka atari amaraso ya Kristo. Nta kindi, nta wundi muhayirwaho, ni amaraso ya Yesu. Mwene data ngomba nkubaze, ahantu uherutse kumara indwi wahavuye bakwita nde? Kuba umukristo mu rusengero ubwabyo ni byiza, ariko cyane cyane intaho ushingirwa aho waciye irakomeye cyane. Rero kabisa, kuko Imana irakwemera ikakwemeza n'abantu. Rero niko bimeze, iyo ikwemeye ikwemeza n'abantu. Naho uvuga ngo umunyabyaha, niba Imana ikwemeza izoruhira kubemeza ugororotse. Rero kabisa, abantu barashobora kukubona kuri umunyabyaha kabisa, bakanagucira n'urubanza, ariko Imana ikabikwemera, nisho izobemeza kugororotse. Aha hari abantu niba yohaguruka agasenga, abandi baca bifuka mu maso, bagaca batangura kuvuga ngo Mana ugira imbabazi, wari kuba nk'umuntu ujya muntu wari kumutwicira imbere. Kuko bazi urugendo aho waciye kumeze. Hari abantu aho baciye baca imirongo, aho aciye hose aca imirongo. Bene abo mbere baguma bariko barimuka, ukazabona umuntu yimuka cyane, uzoraba haciye imirongo y'ubucuruzi. Uzogomba ugenda uraba haciye uzosanga hari imirongo. Saba nabaziye nabi ntakundi.
ukazabona umuntu yamara ikarimuka wewe hajyaguye uzuza kuraba imirongo uzosanga hariho imirongo myinshi cyane imwe imanuka iyindi uzosanga iyigororotse uzobona mike ibaranyase none isi yose irakwasi senga Imana rero utahe umuntu yama hariye hose ngo baranyase arakanze bose uri n'umukristo bishika gute umukristo yakunda abantu bose imirongo wewe abikubwira uje wigira hanyuma tugenda aho aciye kujya rukakavuyemo urabe imirongo hasi uzoyibona bakakubwira ati urabona umurongo urabona aha niwe yahaciye urabona ngaha isi twe twahabonye uri umuntu w'Imana kandi ibyo nawe ubizi burya hajya ujya muntu yavuze ngo cumura ndabizi hajya tubwire ngo yarabenshi hari imirongo duca turayizi rero uhoraho yantumye ngo agusize ntibazi imirongo ufise ariko ngo data wo mw'ijuru arayizi niwe bagomba yigufitiye ese icobuha igafutwa batarayimenya vyoba vyiza kuko bakazorinda kuyimenya izohava ifutwa bafashe isoni kandi ko mvuze uku uwutayifutisha azofatwa ijenda ribabwiye ko Imana yantumye ngo mubwire uwutayifuta izomenyekana aha hariyo yavutse arabihora tunganya urugendo rwawe rwaho waciye kugira ngo Imana igufashe mu gusigaye mu ruzabe nayo bitabaye gutyo uzohava bikuba bene data hajya hari iby'iwacu byo mwibanga nta wundi muntu abizi tubizi na rimwe n'icyuguzi by'iwacu byo mwibanga kenshi bene iyo mirongo umuntu ayimenyana n'Imana yo mw'ijuru abantu ntabwo bamenye cyangwa bikamenywa na bake Dawidi yari umwami uwundi munsi aca imirongo abandi bagiye ku rugamba asigarana aca imirongo kandi abandi ntabyo bari bamenye kuko umuhate kirazira ko avuga amabanga ya shebuja n'abasekreteri abanyamabanga ubwo muhore hora ntugihantu kuko akazi niko kameze yatazovyivugira abate kirazira ko baromenya ibanga abate ba Dawidi barakumiza ibanga kwe bararigumya kera kuko mu gutuma kurya umugore yatumye umuhate aragenda aramusanga none umuhate yari yarabizi ibyaye n'ibyabaye yarabizi erega bijyabaye ibintu byawe ariko ubizi ariko yaravunikira uwo muhate n'igihe ujya mugore atwaye ibikuze yatumye wa muhate nyine ngo genda umugirire shobuja ko wa muserega natwaye naryo nyine ararikura Dawidi acatangura gupanga imigambi aca iyindi mirongo rero acaca iyindi mirongo aho haca ararenza acacamo uwo kwica kandi arashaka karamwica Imana ibonye Uriya apfuye iravuga ngo ya ubu birarenze sinshobora kubyihanganira harashobora guheka ugera ikintu Imana ikavuga ngo ya ntumucokoze ntabwo umacokoze oya ubu jane yase nawe Imana ifite umunyamabanga wayo natandika imanuka ndagutumye kwa Dawidi bajya bavugishwa n'Imana bagenda nk'uko abakozi Imana mubona bagenda
kwitako umwasi yo guhora ishavu ry'Imana. Inkota ya Dawidi ngo yari yo guhora ishavu ry'Imana. Ngo arayikura yarahaguruka ngo mbwira Natani, mbwira ico Uhoraho akoze akubwiye umuntu akoze ibara mpora ishavu ry'Imana. Natani ati egome habaye ibara, umugabo aciye imirongo taho yaronse abashitsi taho afata inka y'umwori intama y'umwori banini abagira abashitsi aca yeraguza mu baganga ati iyo raporo k'umutaye intayo tuzi ataho komeza Natani komeza tabaganwa banje mwebaje kuri buri izo raporo bamuha ati hanyuma ati none Imana irababara ndica genda ubwire Imana turaguhora ishavu ryawe yariheze.